yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye bushobotsa ntimutinye. Tugende ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ngo twabigize mu bundi butumwa bwiza, icyo twovuga kiri special kuri ubu butumwa bwiza bwa Mariko, wo bari hagitangura gusoma Bibiliya yohera ku butumwa bwiza bwa Mariko, kuko wewe abikurikiranya inkuru imwe ukwayo. Avuga bavuye ngaha baca baja ngaha, bavuye ngaha baca baja ngaha, bava mu bwato baca baja ngaha, baca baja ngaha. Umva ibintu byose Mariko agenda arabikurikiranya, harimo suite logique. Rero muri iyo sanse bica byoroha gutahura. Rero ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ni bumwe bugufiya mu bundi bwose. Iyindi specialite bufise nuko burimwo ibitangaza byinshi. Abakunzi b'ibitangaza mugende musome ubutumwa bwiza bwa Mariko. Mugabo mwibuke ntagire ubugenda tudatizi ingene basigura ibi bitangaza biri mu butumwa bwiza bwa Mariko. Bikoreshwa kutariko. Rero Mariko niwe yanditse imbere y'abandi bose. Ubwo butumwa bwiza yanditswe imbere y'abandi bose. Mbega Mariko yari inde? Mariko yari umusore yajanye na Paulo na Barnaba muri voyage missionnaire yabo ya mbere. Mariko rero kara gahungu gatinya, hora cyaravuga nti aka gahungu nikaza gasubire kuduka. Ivyo biza guca bitera konfli hagati ya Paulo na Barnaba bagaca batandukana. Mugabo Barnaba araza kubandanya agafasha. Hari abantu nyene tazana ibintu vuga nti ibintu nibi wanse biragira. Mugabo Barnaba araza kumufasha bakabandanya bajana na Paulo araza gusubira kumuvuga nkaho basubiriye gutorana. Rero Petero aramuvuga mu cete cya mbere cya Petero igice cya 5 nkaho ari umuhungu wiwe. Mu gice cya 5 cya cete cya mbere cya Petero amuvuga nk'umuhungu wiwe, aza kuvuga nti Mariko umuhungu wanje arabaramutsa. Byumvikana ko hariho ubucuti bukomeye bwari hagati Petero na Mariko. Abatama bishengero Papias na Irene bavuga yuko Mariko ari mu interprete wa Petero. Ivyo yanditse na predication Petero yagiye aragira kuko barajanye. Ivyo yanditse yabikuye kuri Petero yabibanye mu na Petero. Hama aba batamanyene bishengero bavuga nti ivyo aribyo byose Mariko ni wa wundi. Hari inkuru Mariko avuga atawundi muntu ayivugamo. Mariko aravuga ngo igihe waje gufata Yesu ariho ngo umusore ngo abaciye atani impuzu yiwe ngo agenda ari gusa. Nzi ko uwo musore mwamusomye. Abatama bishengero bavuga nti probablement kujya musore ari Mariko kuko nta wundi muntu abivuga, nta muntu atanga iyo detail. Avuga ko yoba yari Mariko nyene yaciye ata iyo mpuzu agenda ari gusa. Yabonye reko biri important ko iyo nkuru yo bivugako. Uwo rero ni Mariko. Abo yandikira abakristo bari mu Butaliyano i Roma, cyane yandikira abapagani. Iki kintu ndashaka ko tukivugana ko gose. Iyo Bibiliya ivuga abapagani natwebwe tuba turimwo, turaba abapagani, turaba abapayi. Abapagani ni kuvuga umuntu wese atari umuyuda ni umupagani. Umupagani ntigisiguye umuntu atakiriye Yesu. Umupagani bisiguye umuntu wese atari umuyuda. Muri iyo sanse rero twese ngaha n'abapagani gusa bigendera. Rero Mariko aza kwandikira abapagani bari i Roma. Bimwe mu bigaragaza mu butumwa bwiza bwa Mariko, nk'iyo ariko aravuga cya gitangaza cyo guhaza abantu 5,000, araza kuvuga ko agikorera ku Bisirayeli, hama akavuga yuko agikorera no mu banyamahanga, uho acavuga ivyo bakoresha inkoko n'ibindi. Aza kwandikira rero abapagani bari i Roma. Hama nkuko twamye tubivugana n'abandi, mbega aza kwandika atumbereye iki intention yiwe. Mariko nk'abandi bose yandikira abantu bari Roma bariko barahamwa. Ihamwa twabonye ko ubwa mbere ishengero rigitangura ryaciye ritangura kandi ryatera rikomera. Rero Mariko aza kwandikira aba bantu bari i Roma bariko barahamwa, bariko baca mu byago bitandukanye kugira abereke ko Yesu Kristo yanesheje kandi ko nabo bazonesha mu ntumbero ko bushingwa imizi muri we batukwizera. Yesu Kristo yaranesheje, nabo bazonesha bashinga imizi kwizera. Ico gituma rero aza gutangura ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko yabwanditse, aza guhera ku bitangaza, aza kwerekana Yesu nk'ufise ububasha ku kintu cyose. Iyo dusoma rero ibi bitangaza dukwiye kubona ingene Mariko aza kubivuga Yesu nk'ufise ububasha ku bintu byose. Hehe yinjiye mu isinagogi, amasinagogi twabonye ko ari menshi, aza gusanga abadayimoni ni wari basigaye bafise podium teterera hanze. Hama abantu bose baraza gutangara, mbega uyu n'umuntu ko ni mpemu mbi zimumvira. Mfa cyumva ko impemu mbi muri ico gihe
zari zarigize akagarama ruganda, kerekana ububasha ku bantu avuze nkurikira ntawabaza, bose baca bakurikira, kerekana ingene afise ububasha butandukanye ku ngwara, kerekana ingene afise ububasha ku miyaga n'ibindi byose. Mariko aza gutangura yerekana ingene rero umwami yanesheje afise ububasha ku bintu byose kugira abamusoma bumve baremye bashishishikare kwizera. Iyi niyo intention yanditse afise kugira akomeze abizera. Hama ibice biri mu butumwa bwiza kitire ingene ico gitabo cyubatse, hari igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13 ni igice twovuga kivuga kuri introduction, ivuga kuri Yesu Kristo. Atangura ngo iyi niyo ntango y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwavuzwe na mvugirishwa n'Imana Yesaya, ntengira ntume intumwa imbere yanje igutegurire inzira. Savuga nti uko rero niko Yohana mubatizi yaje yigishiriza mu bugaragwa, umubatizo w'ibikini byinshi. Aza iki structure ya mbere ni introduction, ivuga intango y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yintroduiza avuga Yesu Kristo, hama agacavuga kubera cya kibazo twabazwa cy'umubatizo, cya kibazo twabazwa cy'umubatizo wa Yohani Batista. Ngaha Mariko raza kuvuga yuko Yohana umubatizi araje ngo nkuko ngo ubuvugishwa bwari bwaravuze mu isezerano rya kera, kuko aza kuvuga ngo uku niko Yohana umubatizi yaje yigisha mu bugaragwa umubatizo wo kwihana ngo abantu kikire byaha. Yohana umubatizi ibyo yaza gukora byose byari ibyo gutegura Yesu Kristo. Cyo gituma Yohana umubatizi icyo yakora cyose ya point Yesu Kristo, bwira abantu je ibi byose ndiko ndakora ndiko nerekana Yesu Kristo. Rero Yohana umubatizi uko yavuga message yiwe yari kubwira abantu bihane bahindukire, ibuke ko bari bamenyereye systeme y'ibimazi n'ingene ibyaha bibi bakugwa. Rero abantu bose baza kubatizwa muri Yorodani baraba abantu bemeye ko abanyabyaha. Nicyo gituma uyu Mariko avuga ko bakonfesa ibyaha byabo publiquement, umuntu wese yaratura ibyaha byiwe akabona kubatizwa. Bari umubatizo werekana abantu ko bakwiye guhindukira bakaheba systeme ya kera y'ibimazi bagahanga amaso Yesu Kristo. Rero kuri cya kibazo cyawe bajya abantu bose bari baje kwa Yohana umubatizi yarabasubizamwe kugira yumve ko bakeneye kuyihana bahindukirire Yesu Kristo. Kibazo gice gikurikira Yesu Kristo nawe yaciye abatizwa, ari byo abaporoti benshi bita kugera ikirenge mu cya Yesu. Insiguro nza gutanga n'itangwa na John Stott avuga ati Yesu cyatumye yemera kubatizwa nawe akaja mu bandi banyabyaha kwari kugira yishushanye yikorere ibyaha by'abantu bose. Yemeye kubatizwa kuko yishize ko nawe yari yemeye ko ari umunyabyaha, kuko apana kuko yakoze ibyaha, kuko yishize ko ibyaha by'abantu bose. Ni ministere rero ya Yesu iza gutangurana na Yesu yishyira ku ibyaha by'abantu. Cavuga ati nico gituma rero nkemu yera aca mumanukako ari inuma asa nkemu yera zinuma yaje mwishusho isa n'inuma, hama gacavuga nti ubu rero n'umwana wanje nkunda cyane akampimbara kuko yemeye kwishirako ibyaha byacu. Rero Yohana umubatizi ibyo yakoze byose byari bitumbereye kwerekana Yesu Kristo. Ubandanije usoma ni naho uza kubona yuko igikorwa cyo kwerekana Yesu kigeze cyajana mu mwibohero n'amakenga menshi, ntimugende mumbarize ko ari we canke duteguwundi. Yesu ntiyamutabaye kuko igikorwa ciwe cyari cyarangiye, byari bikenewe nyene ko hava ko byari byarangiye. Donc rero partie ya mbere niyo partie ya introduction. Partie ya kabiri ni kuva mu gice cya mbere kuva ku murongo wa 14 gushika mu gice c'8 gushika ku murongo wa 26 itwereka ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi bwa Yesu nkuko twari ko turabivuga ku bintu byose. Yesu aza kwerekana ingene afise ubushobozi ku bantu, ingene afise ubushobozi ku badayimoni, ingene afise ubushobozi ku muyaga, ingene afise ubushobozi ku ingwara zose z'uburyo butandukanye. Aza kudemontra ubushobozi bwiwe. Iyi partie itwereka ubushobozi bwa Yesu. Hama kuva ku gice c'8 ni gice gitoya, igice c'8 murongo wa 27 gushika ku murongo wa 30 batwereka abigishwa bamenya uwo Yesu ari. Ikindi gice kiri important, abigishwa baza kudekuvura bakamenya uwo Yesu ari. Hama kuva ku gice c'8 kuva murongo wa 31 gushika mu gice ca 15 ku murongo wa 47 batubwira ibijanye n'imibabaro ya Yesu. Hama igice ca 16 umurongo wa 1 gushika ku 8 batubwira ibijanye n'intsinzi ya Yesu. Kubijanye n'igice ca 16 bamwe bavuga yuko ibi byongewe uko ubutumwa bwiza Mariko yanditse bugarukira mu gice ca 15. Ibi byongewe ko mu nyuma abatama b'ishenge bavuga bati turavye ama manuscrits ya kera gice nta kiriko, mugabo kandi turavye ko ibi bintu bitavuguruza ico Bibiri ivuga kubigumizamwe nta kibazo. Yo nama position yabatandukanye. Tugende rero ku mateme abiri agaragara makuru agaragara mu butumwa bwiza bwa Mariko ariko arandika aratwereka identité ya Yesu Kristo. Teme ya mbere igaragaramwo itwereka identité ya Yesu Kristo.
ingene ayerekana nariko ndabivuga akoresha ibitangaza, aza gukoresha ibitangaza byinshi bitandukanye atwereka Yesu Kristo nk'ufise ububasha ku bintu byose. Rero mu kwerekana ino identite Yesu araza gukora igitangaza abantu bagaca bibaza nti uyu muntu ninde? Yesu icyo ashaka ko baza kudekuvura uwo ari we. Urabona arakora igitangaza cya mbere, ikibazo kiguma kigaruka mu butumwa bwa Mariko kiyejetse ko ari yishura ku kibazo Yesu ninde. Nico gituma inyuma y'igitangaza cyose abantu bacavuga ngo uyu muntu niki aharira ibyaha, uyu n'umuntu ki umuyaga umwumvira. Abantu baguma batangaye biyumvira Yesu uwo ari we. Rero Mariko aza kudufasha kubona Yesu uwo ari we akoresheje ibitangaza n'ibindi bintu byinshi agenda aragira ko ububasha. Muribuka muri iki gice rero ni kuva mu gice cya mbere gushika ku gice c'8 tema bari baradevelopa ni Yesu ninde, abashaka kwerekana ko bwa bundi abantu baza gutira conclusion ko Yesu ari Imana. Kandi ibi bintu byose atarabikwiza tangaje yinjiye mu isinagoga abadayimoni bo baraza kumumenya, abatamumenya n'abantu ni baza kuguma babazanya nti umuntu ki. Dayimoni bo bavuga nti duhuriye Yesu mwana wa Dawidi. Ari inkuru itwengeje ingene baza kuvuga nti turakwinginze turekere twigire muri ziriya ngurube. Nibaza ko mwayisoma. Rero iki gice arerekana gose identite ya Yesu. Hama abigishwa bamaze kutahura identite yiwe akamenya nti uri Kristo umwana w'Imana nzi. Yesu ubwo nyene acahindura chapitre. Bazo cambere kiba kishu atangura kuvuga ivy'urupfu rwiwe ngene akwiye kubabazwa, agaca bahamagarira yuko n'abashaka kumukurikira nabo bababazwa nkawe. Rero na amateme abiri agaragara identite yiwe n'igikorwa ca Yesu. Muri make Mariko yishura ku kibazo Yesu ninde, yindi tema ashiramwe yaje gukora iki. Ivyo bintu bibiri Mariko ashiramwe. Rero turiko turasoma buno butumwa bwiza bwa Mariko, dukwiye kubusomana uno mutima wo kubona Yesu ko ari Imana, hama tukamureka akagira ububasha ku bintu byacu byose kuko asanzwe afise basha. Hama kandi tugatahura yuko Yesu mu gikorwa ciwe harimwo kubabazwa n'umwami Imana yemera kubabazwa. Ni fase zibiri, kubabazwa kwiyo harimwo intsinzi mugabo kandi ni Imana ibabazwa ikanesha. Rero datwereka fase zibiri, la gloire et la souffrance. No mu Kristo rero Mariko yerekana ko harimwo imibabaro n'intsinzi. Ibi rero byose ni sawa abakristo babako byose. Uyu ni Mariko. Tugende kuri Luka nawe ari mu batwandikiye ubutumwa bwiza. Luka rero wewe nkuko twabivuze na kimwe na Marika ntiyari ntumwa ya Yesu, niwe mupagani wenyene mu bandika Nouveau Testament arimwe. Iyo tuvuga umupagani mu bitahure muri yasanse twabivugamo, niwe muntu atari umuyuda aza kwandika Nouveau Testament. Hama Luka dusomye abikorosayi igice cya 4 ku murongo wa 14, Paulo aratubwira ko Luka yari umudokiteri, yari umuganga. Rero Luka arimwe mu bantu bari incabwenge, muga kandi Luka arimwe mu bantu bagendanye na Paulo ingendo nyinshi kandi yamwomye ko. Mwibuka ariko arandika Timotheo mu gice cya 4 avuga ngo bose barantaye, Luka wenyene niwe twasigaranye. Rero bavuga yuko ibyo yanditse yabikuye ahanini ma predication ya Paulo nawe mwibuke ko yari watumwe ku banyamahanga. Rero umutima wo kubona Yesu yaziye abanyamahanga uraza kumuzamwo kubera ko kimwe nawe yari umunyamahanga, ikindi naco yabagendanye na Paulo yari yahamagariwe abanyamahanga. Hama reka turabe abo yandikira nkuko twamye tubigira ku bundi butumwa. Luka yandikira umwubahwa yitwa Teofile nkuko atangura avuga ubutumwa bwiwe. Bamwe bavuga yuko Teofile ashobora kuba ari umuntu yabayeho, hama akaba ari we nawe yamutumye kugira amatohoza amubwire ibijanye na Yesu Kristo. Abandi nabo bavuga bati no, Teofile ashobora kuba ari umuntu yari ahari w'umwubahwa ku ntwaro y'Abaroma, hama akaza kwandika agira dedicase kugira umuntu adediya igitabo uyundi muntu. Hari n'abandi bavuga nti oya, Teofile n'umuntu atabayeho, n'umuntu fictive Luka aza gukoresha akamuvugako. Mugabo abatama bishengero nababwira baza kuvuga bati Teofile yarabayeho. Paulo yandikira Teofile nk'umuntu yabayeho kandi keneye kwamenya Imana. Mugabo kandi Luka aza kwandikira Teofile afise mu mutwe yuko ivyo byete cyangwa ubwo butumwa bwiza yanditse buzokwiragizwa hose, agaca yandika atandikira Teofile gusa mugabo afise igicapu c'abantu benshi. Ni kuvuga yuko ivyete bandika
hari ibyo Paulo yacavuga ati iki cete nimwamara kugisoma muzoce mugisomera n'abandi bose barabihererekanye kugira abantu bamenye ijambo ry'Imana. Rero bavuga ko Luka aza kwandika afise uwo mutima ko Theophile azogisoma hamahejeje gusoma agacaha abantu bose. Rero ntiyandika nk'uyadressa kuri Theophile gusa, yandika nk'uyadressa ku bantu benshi auditoire nini ya cyane. Hama amatariki cyandikiwemwo bavuga ko cewe cyo kuba cyanditse hagati y'umwaka 65 na 69 nayo wone kubera ko batavugamwo ya nkuru bigusenyuka ku Yerusalemu. Yoba cyanditswe inyuma bavuga ko bari kuyishiramwo. Hama tugende ku cyatumye yandika, intention yatumye yandika, umutima yarafise ico ari yiteze ko abantu nibasoma bazotahura nico bazoca bagira. Igice cya mbere ku murongo wa 3 n'uwa 4 urabe ico yashaka. Bavuga ati igitumye ndabikwandikira byose narabitorokanije uko bikurikirana kugira umenye neza ko amajambo bigishijwe arayukuri. Rero ngaha ntitwoja kure y'intumbero wenyene atanga, yatanze intumbero yayanditse kugira umuntu wese yigishijwe ibya Yesu Kristo amenye abishingwe mw'imizi, amenye ko ari iby'ukuri. Iyo dusoma rero buno butumwa bukwiye kudufasha gushinga imizi mu byo yigishijwe. Bibica biduha identite yuko uyu Theophile yari umuntu yigishijwe ibya Yesu mugabo atari bwamenye byinshi. Rero aza kumwandikira kugira amukomeze amenye neza ko ibyo bintu yigishijwe ari iby'ukuri. Rero natwe intumbero iguma ari yonyene iyo dusoma bikwiye gutsimbatara gose mu byo twigishijwe tumenye ko ari iby'ukuri, kandi bikadufasha abatarabyizera babyizere nk'ibintu by'ukuri atari imigani y'abakecuru. Kindi tubona yanditse kugira afashe, hariho abantu b'abapagani mu ishengero. Mwarabonye ko integration ubandanije usoma ibyakozwe n'intumwa urabona ko integration y'abapagani yagumye igorana ko abapagani bemegwa nabo ko bakitijwe. Rero araza kwandika kino cete kugira yerekane ingene Yesu nkuko tugira tubibone yaziye abantu bose n'abapagani barimwo, kugira umupagani arimwo ariko aratotezwa mu ishengero banse kumwemera yumve ko ashinzwe imizi ko ibyo yigishijwe ari iby'ukuri. Ko abayuda nyene harageze igihe bugara imiryango bavuga bati no aby'abapagani ngaha. Rero yanditse afise iyo ntumbero yo gufasha abapagani kumenya nabo ko Yesu yabaziye kandi ko yabacunguye. Rero nico gituma ko tuza kubibona arashiramwo abantu benshi batandukanye yerekana ko Yesu yabaziye nabo. Ikindi twovuga ko imbere ko tuja muri structure y'iki gitabo cya Luka nico kivuga kuri mpemu yera gusumba ibindi bitabo byose. Sinzi ko mwasomye kuva ku ntango kiravuga Mariya ngo ubushobozi bw'isumba byose ngo ajanwa na mpemu yera mu bugaragwa, ngo Simiyoni yuzuye mpemu yera, guhaza umutamakazi yuzuye mpemu yera, avugishwa na mpemu yera, aguma agaruka kuri mpemu yera. Reka rero turabe ingene cyubatse bice bitanu. Ubwa mbere mu gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere gushika mu gice cya 4 ku murongo wa 13 aravuga intango y'igikorwa cya Yesu Kristo, mugabo cyane cyane akayibandira ku byakorewe i Yudaya no kuri Yorodani. Ubugira kabiri aravuga ministeri ya Yesu Kristo iza gukorerwa i Galilaya ni mu gice cya 4 kuva ku murongo wa 14 gushika mu gice c'9 ku murongo wa 50. Igice cya gatatu kivuga iby'urugendo ruja i Yerusalemu gitangurira mu gice c'9 ku murongo wa 51 gushika mu gice cya 19 ku murongo wa 27. Agiye i Yerusalemu agenda arakora ibitangaza bitandukanye, mugabo aba yatanguye kugenda i Yerusalemu. Aca asimbira ku gice cya 4 vuga kuri ministeri ya Yesu yakoreye hafi y'i Yerusalemu, ni ku gice cya 19 kuva ku murongo wa 28 gushika mu gice cya 21 gushika ku murongo wa 38. Igice cya nyuma kivuga kubambwa no kuzuka kwa Yesu Kristo 22 kuva ku murongo wa mbere gushika mu gice cya 24 ku murongo wa 53. Teme nyamukuru ziri muri kino gitabo. Teme ya mbere aravuga kugakiza Imana itanga. Teme ya mbere agakiza Imana itanga. Ako gakiza rero akavuga nk'inkuru y'umunezero abantu bose bakwiye kunezerererwa. Usomye muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 69 gushika ku murongo wa 79 batubwira ingene Zakariya aza gushima Imana.
avuga ingene Imana ibagendeye ibahaye agakiza, kubona ko akakira nk'inkuru y'umunezero. Aza kuvuga ikantike ya Zakariya ashima Imana, bigaragazamwo aho avuga nti Imana izosubira igendere abantu bayo ibahe agakiza. Irerekana ingene agakiza ari sije y'umunezero, abantu bose bakwiye kunezerererwa. Hacakurikira kantike do Marie iri muri Luka igice ca mbere 46 gushika 55, naho nyene aravuga ingene Maria aza gushima Imana kubera agakiza itanze. Aza gushima Imana yibutse kondisiyo barimwo, akabona umunezero Imana itanze muri Yesu Kristo. Ako gakiza gafatanye no kumenya Yesu Kristo. Mwibuke ingene twagumye tuvuga ko intahe yacu ni Yesu Kristo. Rero Maria aza kubona umunezero w'agakiza Imana igiriye amahanga yose biciye muri Yesu Kristo. Yindi kantike iri muri Luka ni kantike ya Simiyoni mu gice cya kabiri, maze kwakira umwami Yesu akavuga nti noneho usaheze umusavyi wanje amahoro. Aravugamwe amajambo y'umunezero, avuga ko amaso yiwe abonye agakiza k'Abisirayeli, anezerewe cyane. Hama iyindi nkuru twosoma ni iyi muri Luka igice cya kabiri ku murongo w'10 gushika 11. Abungere nabo baraza kunezerwa n'ivuka ry'umwami Yesu. Umumarayika aza kubabwira ko bazaniye inkuru y'akanyamuneza kuko umwami abavukiye. Aza kuvuga ino nkuru y'ivuka rya Yesu nk'inkuru y'umunezero, bakwiye kunezererwa kuko umukiza abavukiye mu gisagara cyande cha Dawidi. Yesu rero Luka aza kumwerekana nk'umuntu azana agakiza, hama abantu bakanezerwa. Nitwovuga ibikorekera muri Luka igice cya 15, wa muntu intama yazimiye ayizanye acagireke, cabwira ababanyi biwe muze munezerwe kuko ya ntama yazimiye yari yabonetse. Ngo niko bigenda mu ijuru iyo umunyabyaha umwe yihanye. Kabandanya yerekana ingene agakiza ari kintu cyo kunezerererwa. Acabandanya ifaranga ritakaye, nahone ngo aramurika hose agakubura kabura, hama agacahamagara ababanyi yaritoye, agacavuga nti muze tunezerwe kuko rya faranga naritoye. Umwana w'icyangazi ashitse mu rugo uba umunezero udasanzwe, wa wundi ngo yaravuye mu mirima ngo yumvise iki gw'imihimirizo ni iki ngo abantu baririmba kubera umwe agarutse. Hama muri Luka 24 ku murongo wa 52 gushika 53, Yesu yazutse yiretse abigishwa biwe ngo umunezero ngo watumye ngo barenga ngo barakekeranya ngo birabananira kwizera ngo umunezero ngo urenze. Rero iki gitabo kiratwereka aradevelopamwo cyane iteme y'umunezero, umunezero w'agakiza, agakiza Imana itanga ingene kazana umunezero. Iyo tubonye Imana turanezerwa, twumva duhimbawe cyane. Agakiza rero kari mu mugambi w'Imana kandi ukaronse wese agira umunezero. Rero dusoma buno butumwa bukwiye gusubira kudusubiramwo amavuta, tukumva dusubiye kunezererwa Imana y'agakiza kacu, tukumva indirimbo nshasha ziraza mu mitima yacu. Iteme y'umunezero w'agakiza iragaragara muri buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Cyo twacyumvikanye. Hama iteme igira kabiri ni iteme ivuga ako gakiza abo kagenewe, abakizwa abaribo. Haragaragaramwo agakiza kaziye abantu bose. Muri Luka igice cya kabiri, reka aya majambo tuyasome. Luka igice cya kabiri umurongo w'10. Umumarayika arababwira nti nacyo mutinya, umve ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Aha turakuramwo ikintu Mariko ariko yerekana ingene Yesu yaziye abantu bose. Hama Simiyoni ingene aza kuvuga mu gice cya kabiri ku murongo wa 32, nawe aza kuvuga ngo iki? Aza kuvuga ko Yesu yashiriweho kuba umucyo wakira amahanga. Aha Luka gumashimangira ko Yesu yaziye abantu bose. Hama Luka igice cya 17 umurongo wa 11 gushika ku murongo wa 19 avuga ko Yesu yakijije abanyamibembe 10, ariko haje gushima nde? Umwe uwo nawe yarinde umunyamahanga. Erekana ko yakijije 10 mugabo waje gushima n'umwe, n'uwo umwe yari umunyamahanga. Arerekana rero ko ako gakiza nak'abanyamahanga. Hama ikindi dusomye muri Luka igice 7 Yesu aravugamwo ibyo umugabisha w'ingabo
yakirije umwana, hama agaca avuga ngo ntiyari bwigere abona agakiza kangana gutyo no mu Bisirayeli. Yerekana ingene Yesu yaziye n'abanyamahanga bose, araha igaciro kaniniya abanyamahanga. Ariko aravuga genealogy yiwe mu gice cya kabiri, avuga yuko Yesu yamuka kurinde kuri Adamu, awe baraduga agashika kuri Adamu. Matayo ahera kuri Aburahamu kuko abayuda bavuga ko ari abana ba Aburahamu. Mugabo Luka wewe ahera hehe kuri Adamu, kugira yerekane yuko abantu bose bamuka kuri Adamu, Yesu nawe yabaziye. Hama ikigira kabiri tubona Luka yerekana muri buno butumwa bwiza yanditse, avuga abanyabyaha ruhebwa ingene Yesu aza kubiyegereza. Aravuga mu gice c'indwi ingene umugore w'umunyabyaha yamusize amavuta ku birenge. Hama aravugamwo inkuru za Zakayo twamuvuza abatoza ko ingene bari bameze, ingene Zakayo amwakira, hama agaca ahamagara n'abandi banyabyaha mu nzu bagasangira. Kindi rukavuga ariko arerekana ingene Yesu yaziye abantu bose, aravuga ku bagore. Abagore mu isezerano rya kera canke no mu Bayuda bari abantu bagayitse. Nico gituma Pawulo ariko avuga nti muri Yesu nta mugabo nta mugore, ariko aravuga ko bose bashobora kwegera Imana kandi ko bose bakeneye agakiza k'Imana. Rero mu gice c'umunani aravugamwo Yesu ingene yakijije umwana w'umukobwa wa Yayiro, aravuga ingene Yesu yagiye agirira imbabazi n'abagore nabo. Mu gice ca 18 aravuga umugore w'umupfakazi ingene wa mugore yabandanya asenga, hama Imana ikamutabara. Hama mu gice ca 13 aravugamwo umugore ahitamye umugongo. Mu gice ca 10 nyene ku murongo wa 38 aravugamwo ingene Mariya ahitamwo umugabane atazokwakwa wo kumviriza Yesu. Hama mu gice c'indwi ingene Yesu aza kuzura umwana w'umupfakazi. Aha ariko arerekana ingene Yesu yagiriye imbabazi n'abagore nabo barimwo, ingene Yesu ari uw'abantu bose. Hama ikindi arerekana ingene Yesu yaziye n'abakene nabo. Mu gice cya kabiri ku murongo wa 24 tubwira ingene Mariya na Yosefu bagiye gushikana Yesu mu rusengero, bashikanye intunguru zibiri. Ivyo navyo usomye mu gusubira mu byagezwe 12 ku murongo wa 8, Bibiliya avuga yuko ngo umwana wese w'umuhungu azamushikanira Imana, umukene azazane. Mariya na Yosefu nabo barabakene. Rero arabyerekana, kandi nta wundi muvuga butumwa aza kubivugako. Arerekana ko Yesu aho yamuka nabo yaziye n'abakene nabo barimwe. Kubera iki? Y'Abayuda abakene nta gaciro bahabwa. Hama mu gice cya 12 aravuga aridogera cyane umutunzi w'igipfu, amwereka ko ariko agira ibitari byo. Hama mu gice cya 16 aravugamwo inkuru ya Lazaro, kerekana ingene Lazaro aza kuronka ubwami bw'Imana, umutunzi atashe zirayoye. Hama aza gutangura n'ubutumwa bwiza bwiwe mu gice cya 4 ku murongo wa 18, avuga ko yaje kubwira ubutumwa aboro, avuga ko n'aboro nabo arabakira. Abo bantu batahabwa agaciro mu Bisirayeli aza kwerekana neza yuko nabo yabaziye. Inkuru tutavuze ko kumbure ko kubera tuhava tuyishikira mu bijanye n'ingene dukwiye gusigura imigani ya Yesu, ni inkuru y'umusamariya, naye araza kuvuga ingene Yesu yakira n'abasamariya nabo. Sinzi ko mubona ingene aza kubivuga, aza kuvuga yuko urya muntu yagize imbabazi ari umusamariya. Ico reka ndakibike turaza kukigarukako. Mugabo mu butumwa bwiza bwa Luka nuko twobona ingene Luka aza kwerekana ko Yesu yaziye abantu bose. Yesu ni uw'abantu bose. Abatahabwa agaciro mu Bayuda Yesu nabo yarabaziye. Rero kandi abaha agakiza kazana umunezero, agakiza dukwiye kunezerererwa. Imana ishimwe cyane. Tugende ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yohana ni umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo, bishoboka ko ari we muto muri bose. Bibiliya itubwira ko yama mu gikiriza cya Yesu yumva ibyo avuga. Uyu niwe yatwandikiye ubu butumwa bwiza. Nawe nyene nkuko twamye tugira ku bandi, uri kurasoma ubutumwa bwiza yanditse, nta hantu na hamwe hagaragara ko ari we yabwanditse. Mugabo ibi tuvyemera kubera mu ishengero rya mbere bagiye barabihererekanya gushika yaho na twebwe bidushikira. Abo yandikiye ntibagaragara neza,
mugabo abatama b'ishengero bavuga ko ashobora kuba yandikiye abantu bari kure y'Abisirayeli, kuko na wene arasigura mu gice cya 4 igihe ariko aganira n'umugore w'Umusamariya, arasigura ngo nuko abayuda n'abasamariya bagirante banenana. Biragaragara ko ariko asigurira abantu batazi umuco w'abayuda n'abasamariya. Rero bacavuga bati ibyo ari byose ariko yandikira abantu bari muri teritware ya kure. Hama bavuga ahanini ko yandikiye abafilozofe, abantu batigeze bemera ko Yesu ari Imana, kugira abemeze by'ukuri ko Yesu ari Imana. Rero nkuko tuza kubibona mu mateme makuru aravugamwo gose ibijanye na divinite ya Yesu, arerekana gose ko Yesu ari Imana. Nico gituma aza guhera ubutumwa bwiwe kure imbere y'iremwa. Imbere na mbere Yesu yarahari. Kubijanye n'igihe iki gitabo gishobora kuba candikiwe, bamwe bavuga ko gishobora kuba canditswe hagati y'imyaka 85 n'imyaka ya 90. Hama icyatumye yandika, intention yiwe turayisoma mu gice cya 20 ku murongo wa 30 na 31. Ubutumwa bwiza butubwira ngo hariho n'ibindi byinshi ngo Yesu Kristo yakoze ngo bitanditswe muri kino gitabo, ngo ariko ngo ibi bikeya byanditswe, ngo byanditswe kugira ngo abantu bamenye ko Yesu ari we Kristo, ngo hama ngo umwizeye wese aronke ubugingo mw'izina ryiwe. Rero umuntu asoma ubu butumwa, umuntu abusigura ko akwiye gushimikira ngaho nyene kwerekana Kristo no kumwizera kugira umuntu aronke ubugingo budashira. Rero icyatumye yandika kwari kugira atange insobanuro itomoye ya message ya Yesu Kristo, kugira abantu bizere ibyizigiro byabo bibe ibyubakiye kuri Yesu Kristo nka Mesiya asizwe kugira acungura abantu, kandi nka Yesu Kristo umwana w'Imana. Rero ivyo yanditse kwari kugira abatahuze umuntu wese yumve ko ashinzwe imizi muri Yesu Kristo. Niyo ntumbero yanditse afise. Igituma adasubiramwo ibindi abandi banditse, bavuga kubera yanditse ya bose ashobora kuba yaramaze gusoma burya butumwa bwiza uko ari butatu. Rero yacabona ko bidakenewe gusubiramwo iby'abandi bavuze. Rero bwanditse mu buryo tomoye kandi bworoshe gutahura kugira umuntu wese ashobore kubwisomera. Hama ingene bwubatse, hariho igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'8 havuga incarnation gusigura mu Kirundi ntavyo nshoboye, mugabo bivuga ingene Yesu yabaye umuntu. Hama agacakurikira kuva mu gice cya mbere gushika mu gice cya 12 ku murongo wa 50 bavugamwo ministère publique ya Yesu Kristo n'ingene abantu baza kumurojeta. Hama igice cya 3 kivugamwo ministere ya Yesu Kristo iri prive n'abamwizeye. Kuva mu gice cya 12 gushika mu gice cya 20 ivugamwo iyi ministere ya Yesu iri prive n'abamwizeye gusa, abigishwa aho onye tutangura gukorana n'abigishwa. Ni inkuru aza kubwira abigishwa. Yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami. Yemye boshobota ntimutinye